You repeat again. Your boyfriend. Uyo boyfriend wawe yakubwiye kuri mwiza warusuko wari wambara uko hamwe yo kubona ndazi yuko yobona yuko mutakiri kuri info zimwe. Sawa tujyane. Can you give me your hands please? Can you give me your hand please? Bashokomeza ukuboko kwawe. Wow. Okay. Bazi gutamba muziki nitwagira haje baza gushira mu muziki tuza gutamba. Okay. Yes. Wow. Marezo cha Turisa ngapi? Bosi umengo niho bukiciye. Uvuye Kwa Makara. Okay. Kwa Makara. Makara niwe yaguhaye akazi cyangwa nje naguhaye akazi? Makara niwe yanzanye ku kazi hano nawe urakama. Okay. Makara niwe yakuzanye ngaho. Ukorera Makara rero nimba ukorera Makara sura kwa Makara. Bosi niwe Makara niwe. Ubu rero kubera nakuzanye nga usigaye ufungura ukambara neza utangire kwibona rero umveze nakubwire muhungu uru rugo ntugwitaha rurimo umugabo uruko uranyumva uwundi musi kandi nibasura kandi gutaha saa 2 n'inusu ntuzotaha muri runo rugo uzoca utahiwa uzoca suriyo nyene kwa Makara cyangwa ushaka nawe kudandaza Makara so bado werekana kuri ibintu kimwe umurundi umuvura amaso ugaca akayagukanurira. Byagenze gute ko twavuganye ko ugeze mu gisagara uzondonde ukaza uraza kunda kuko utigeze ubikora. Je nari nzi yuko ugeze mu gisagara uciye turonka akazi. Kumba ugeze mu gisagara neza na neza ni hakazi reka bagatanguye kukarondera. Narahitse akazi ndacapino ndapagasa ndiruka ndagira iki ndacurama ndacurukurura akazi ndawuwe. Nanje ncamvuga ataha rero naho kwaba ukonye niho nahuye n'uyu muboss araranza. Jero warabuze no kuri umuntu numwe wotuma canke ukaza ugasimbuka ukanda basi ukomerewe ntaruza hasi uko hari hameze. Ndonga niwo ntuma ko nashize mu gisagara gusa nkishika mu gisagara none ari nizeye carampinduka ndamubura. Urazi kurara musikane general misikane ariko gusa ibyo byose ndashima Imana gusa mfise ikibazo kimwe cyo wewe byagenze gute kugira ushika kugine naragusezeranye ngo nzo gusanga rugo cyane nkuru ndende baranyirukanye
sheri banyirukana nabi, sheri barankubita, niko guca mpura n'uyu mubosi wo ngaha ambwira nzane mu gisagara ampa akazi andonderera akazi. Nibara ku mutemere, kumbe wa muhungu yavuga yuko bakundana n'uyu. Ayayayaya, ni gute nashoboye kwikwegera ikara mu gashambara? Naragize ikosa rikomeye cyane kumuzana ngaha. Ayayayaya, narikwegeye ingwe kweri mu nzu nayigombinge, ariko ndo mugabo reka ndabe icyo nokora kuko nabaye maso. Ayayaya, ubuki bwanjye barabutwara. Gusa ikibazo mfise ngaho hagati ni gute bice bigenda kandi bikagaruka ukarara mu cyumba ciwe nturare mu cyumba cy'abashitsi. Jeni hatari ibyo navyo ni inkuru ndende nzokubarira. Ariko kuko nazi ko n'ubu wagiye washitse ngaha twirinde imbere y'amaso yiwe ntizizoze turabigaragaza. Nta na kimwe tuzoturabonana bukebuke naraguhaye akazi ngaho iwanje, ariko aho kunyituri neza ndabona ugomba unyituri nabi. Kwereki abarundi mumeze uko, kwereki abantu muri ntashima. Uvuze ndakubwire muhungu, maze imisi ndakubona ibintu uri kuragirana n'uyu mukobwa wo ngaho biriko biransesema. Waje ngaho gukora ntabwo waje ngaho kuresha. Wasije no kubesha nta bintu birenze je n'ujya mukobwa tuvugana atari hamwe nyene ho kumba ndiko ndamwigisha ukuntu umusosi uja parole de croissant de croissant, ariko si kuvuga yuko je ngo hari icyumba ndamuronderako eshwita. Icyo ginda muronderako ni ukumutekera akarya agatagata kamera umushatsi. Ubona ko n'ubu muri misi yameze umushatsi wabaye muremure naryamye atawafise, ariko nabyutse nsanga yawe. Ndakuruta imyaka, ndakuruta uburebure, ndakuruta ubuvyibuhe, ndakuruta amashuri, ndakuruta amafaranga. Ikintu cyonye nundusha ni twa tujambo twiwawe no konda urumva utujambo. Rero sinkeneye nimba udashaka ko ndakwirukana bandanyogira imimenyerano n'ujya mukobwa. Uzohitamo bibiri hagati y'akazi cyangwa ujya mukobwa. Uruko uranyumva ndaguhaye gasopo akazoza ariko araza menene shiburirari. Uruko uranyumva mama dufite inate kubindi, ariko kuri bujya buki nawe usangira n'undi ubuki. Sinkeneye kubuki bw'iwanje. Sinzi ko azanye ubuki kubera ko ndabubona. Niko nakubwira ujya mukobwa uzohitamo bibiri. Uruko uranyumva sinkeneye A, sinkeneye B, sinkeneye F. Ujya mukobwa umubone ikizira va mu maso. Ndabutasa nakubwiye nimva mu maso. Shaka kurya ubuki mutazingene twaburondeye. Kandi nagashimye kubera ari karekare. ubona aho mugira musohokere. Ntahari simaze imisi mbona musohoka mugenda, kandi kuva uvuye ruguru ugashika ngaho ndabona ko ibintu byahindutse. Sheri ndongo ariko urabona ugiye no kuri iyo ndongo sheri ntabirenze nawe sheri. Ntabirenze. Ubu rero jewe mugira mufate nk'impumyi aho usigaye urara mu cyumba ciwe kuva nshitse ngaho mbona ari urara icyumba cy'abashitsi kiragaragara. Ndagerageza no kurara mpengitsa gutwi munsi yinuze y'umuryango wa boss kugira numbe bazi ko ari nibiba mugaca mugishyira agashwere agacerere kakabashwe
nimuvuge bisigura muwamuzi ibyo muri vyo ndamaze kubona afata nk'umwana wiwe ego umwana wiwe afata nk'umwana wiwe wewe nta makuru ufise nimba gufata nk'umwana wiwe ni gutere kwinamura akaza akambwira ko je atampaye akazi ko kuja yagize imana kubera ko nari mperuka kuja gukitwa naca ndamusomera ngaca mpeba nakazi kiwe akaza kumbwira yuko jewe nta akazi ko kuresha agiye twavana kandi akakumbuza akambwira yuko urubuki bwiwe ubuki kweri wewe guhindura ubuki umuntu muzima uhema w'inyama n'amaraso afata nk'umwana wiwe oya gufata nk'ubuki uko yambwiye ko urubuki ntiyigeze ambwira ko umwana wiwe humura naca azokubwira urya ikintu ndamubwiye aranyumva kandi bijya abigira kubera tuba imba ntabona niyakwirukana nawe tuzojana humura nta na kimwe tujyane tujye guhangayika mw'ibarabara twese ndafise iyo ndagushira agasha ntabwo notisezerano twasezeranye shitse uburyo nkunda gukunda kwe uzi uburyo ndakwiyumva mu bwa nanje ndagukunda ndakubwira ikintu kimwe ibyo yokubwira byose umenye ko ngenda gukunda nanje ko ndagukunda n'ukuri kandi niyaguma kunyankisha akazi kiwe jinzoga hewe nanje niwagenda tuzogenda tujyana tuzojana ntabwo ujya uzonsiga uribuka ibyo twasezeranye turi ruguru gusa turi ruguru kweri cyambo cizi impuzu ngo harakana nanje ntabona nanje bigeze sinabwabona ukiri ruguru yuko wambaye uberwa sheri yarangize neza mugira neza ati numugira neza ntangirishije mu mutwe rero sheri birandamera igimwe nganoshigikira nkagenda meze umugira sindemera ibyo nibitiriko naje ndabibona muri filime ya Sammy ibyo ufashe ikibambazi kinini kino gihenyu ibyo biri mu ati ndeka ndakoye sheri bikuri ndagukunda oh my god abigishiri ndakubwira ikintu kimwe abana b'abantu nubwo borara barabomora urukundo imana yashizemwe amatafari imana yishiriyemo utwundi gahoma no kurege twe twubatse ku rutare habomoka bubatse ku musenyi ako shika ndabikije munzu yiwanje no muriko muraza kugira ibyo mugirira niyo mpamvu maze imisi ngenda gukaza ibintu bigakubita swata kwera imikoshi mu ntera ndiko mvugisha mare wamaze kumenyera marezo usigaye ubona ko je nawe tungana kudahana imbwa bigwiza imisega reka ndakwereke Do you push me? Do you push me? Oh my God! Vira mu nzira ndakwereke marezo ndamuhicigwa. Marezo! Hakukubita uyu. Tangura kutejeho kuri njye namukoresheje amakosa. Oh my God! Umana kuri kintu kimwe. Marezo!
Marezo, injira mu cyumba utekere kila kintu cyose cyo uzi ufise muri nonzo umvire mu nzu. Nitwoba muri nonzo turi abagabo babiri nigikunda. Never and never. Bosi Marezo niyagenda nanje ndagenda kuko ari mu byatumye mva ruguru nkaza mu gisagara. Are you serious? Yako Marezo nta miti kamukoresha wewe. Wana uroja mu bafumu. Nikuti umukobwa adafise azineze ko nawe nufise cyayefu nufise cya ruguru nakira tumufise ugomba kujya wibaraba. Bosi turajyana. Nashobora kusiga. Iyo aza turajyana. Nakubaze. Uyo Marezo igena gusanga ruguru wicaye ufise agashashe karimo agasengere gusa. Yakumarike. Ndagukera ruguru ndakuzanye ngaha. Ndakwambise ndakugize kila kintu cyose. Ibintu by'uko uranyishura. Kuza gusambana ngamunzu y'uwanje. Umvize ndakuri kintu kimwe. Keza, please. Koresha ubwenge. Runo rugo hari abantu benshi cyane bagwifuza. Kandi bakuru tubwiza. Mama we. Ega nawe sinano naho kukirukana. Nawe no kwirukana ukagenda. Ariko kubera cyangwa ubwoba mwe muyera umutima icyo cyo mu mutima. Rirambira ati iyo mayibobo yo kigutwara. Uyo muhungu yo gutwara. Keza. Urahitamo kugenda cyangwa kuguma ngaho. Bosi ndagenda. No mucatumye nza mu gisagara ntuyarimwe. Sishobora kumusiga. Ntashobora kugenda sigare ngaha. Fine. Uramukunda Uramukunda. Umuhungu adafise meme 10 francs, meme 10,000, meme 100,000 uramukunda. Nimwagenda hanze mukamara nk'imisi 3 mutari ko murafungura. Uzobona yuko urukundo n'amahera. Yuko ari ibintu bibiri bitandukanye cyane. Yuko amahera ari hejuru y'urukundo. Marezo. Genda uzanire njya. Va mu wacu. Genda uzanire njya. Ugiye. Basi nanu umuntu umwe basi. Nanu umuntu umwe woma basi. Tukagumana basi byo nawe. Mama mbwira basi. Niki kintu ukora basi. Cyangwa ukunda abahungu bonze. Fumu mbwira basi. Ngende kurondera abantu badandaza imiti kama. Bame mwe hama nonde nkakujya kwa Marezo basi kugira ngo atunkunde. Please ndagusabye mu cyukuri. Ndagukunda. Numuhungu wahe woronka. Musha kujyamana nawe ukwezi kose mu cyumba. Ntagusabe. Ibyo agusaba. Ndihangana kwera ndagukunda. Please mu byukuri nyemerera basi. Ivyo bintu by'iwanje basi byo gusoma nabyo kugira gute muzobisubire kandi mu nzu yiwanje cyangwa imbere y'amaso yiwanje. Ndababara. Ndafise umutima ukunda. Please Keza. Nyemera ko mutazusura kandi kubikorera mu nzu yiwanje. Bosi mbize ndakubwira ivyo nta na kimwe kuko na ruguru twaragenda mwishamba tukaganira hama tugataha. Okay mbwira basi ushaka iki basi kugira ngo atunkunde. Basi nimba ari urupango vuga basi mpindura amazina. Nimba ari imodoka mbwira sinakugurira mbwira ikintu ushaka no gukorera kugira ngo ati ndabe ku mutima wiwawe ndawutsindira mbwira nkora iki basi please mbwira nkora iki. Ngende basi kwihinduza isura basi nka Vinicius. Mbwira basi nkora iki. Ndakubwira kimwe. Imana yaguhaye ubwiza. Imana iguhaye nziza. Ariko mu mutwe zero huzuyemo amazi. Izo nguvu Imana yakoresheje iri kwirakurema wowe iri kwiragucrea ikugira neza yari gufumiza irema yari gufumiza ikoresha ikarema igiti cyangwa inka ikora cyo cyose. Imana yarataye umwanya kuri wewe kagurugize. Mukuri kw'Imana undabire arasubiyeyo kandi none wowe vyene ko ndakubwira ni ko uravyumva. Aho usanga basubiye kandi kuja mu byi wabo. We usigaye umenyera cyane. Uhageze aho unzanira impuzu ngo ndakumesurire. Uzanye zino mpuzu ndazimesure. Canke ziratahuse uje kunyeka ko zitahuse ndaguha amahera kugira ngo tuzishoneshe.
bose ntabwo ugenza n'izo mpuzu ngo uzimesurire ndagusubije ibintu wanguriye kugira amahoro abonekane bose ntabwo je washobora kuntandukana n'umukunzi wanje hejuru y'ibintu umukunzi wanje ndamukunda ahubwo reka nje kukuzanira n'izindi